Ndabaramukije ndabaha ikaze kw'iyi channel ya Vivo News ijejwe kubaha amakuru abagezweho kw'isi muri sport n'amakuru abagezweho kw'isi mu muziki. Icambere mbanje kubasaba gufyonda subscribe na like canke se s'abone kw'iyi page ya Vivo News. Amakuru nashimye kubaha uyu munsi n'amakuru ariko aravugwa cane mu gihugu c'u Burundi, aho ariko hararonderwa abakinyi bafise impano hanze y'igihugu batowe benshi cane mu bihugu bitandukanye harimwo Europe na Amerika. Abo bakinyi bose bakaba bazoshika mu gihugu c'u Burundi i Bujumbura itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu, ejo kwa gatatu, mu gutegura imyimenyerezo muri ekipe y'abatarenza imyaka 23 mu kwitegurira sekafa izobera mu gihugu ca Ethiopia itariki 3 z'ukwezi kw'indwi 2021. Iyo ekipe ikaba yatowe na manager Constante Mutima no kurondera itike y'intamba mu rugamba muri Coupe du Monde yo muri 2026, ikaba izobera muri Amerika y'Amajaruguru. Nkuko nayabwiye yuko nzoza nabagezaho amakuru abagezweho, reka ndabasomere amazina y'abo bakinyi batowe beza n'ibihugu bagiye bavamo. Hariho Rade Bizimana akaba yavuye muri Belgique, Trésor Anwari muri Pays-Bas, Jordis Amagiro, Amorosi Nshimirimana Pays-Bas, Janods Pays-Bas, Hakimu Mperanyi Pays-Bas, Chris Inganje Etats-Unis, Nicolas Kashirahamwe mu Bufaransa, Koyan Adich Boyayo mu Bufaransa, Hirail Haoun Obam Allemagne, Yusuf Hussein Etats-Unis, Hussein Uwimana Bwongereza, Noah Niyongere Belgique, Trace Niyongere Belgique, Hendrix Ndikumana Belgique, Olivier Nigaba Etats-Unis, Aimé Banda, Justin Masudi Etats-Unis, Sharif Ineza Suède, Justin Ruimbaza Etats-Unis, Andy Douawe Belgique, Crispaldinho Chubaka Belgique. Abo nibo bakinyi 22 bahiswemwo beza bagiye gutegurwa kuzoza barahitwamwo baja guserukira igihugu, na cane cane muri iyo sekafa izotangura mu itariki 3 z'ukwindwi mu mwaka, no kwitegurira igikombe c'isi kizobera muri Ethiopia muri Amerika y'Amajyaruguru muri 2026. Reka tuje mu yandi makuru ariko aravugwa mu gihugu cacu c'u Burundi ku gikombe citiriwe Nkurunzizacup, uko imigwi igiye guhura muri kimwe ca kabiri ca finale. Aigle Noir ikaba izohura n'umugwi wa Flambeau du Centre na Aigle Noir izohura na Flambeau du Centre, Musaje Ngozi ihure na Musongati. Izo nizo ekipe zine zisigaye muri Nkurunzizacup. Ayandi makuru n'amakuru aryoshe cane ku Burundi yanditse amateka mu mupira w'amaboko tennis, akaba azwi ku izina rya Guy Ali Iradukunda, yitavye ihiganwa muri Tunisia, akaba yatsinze umunya Argentine Santiago Rodriguez. Ivyo ni ibintu uriko uravyumviriza n'amatwi ukwibaza yuko ari inkuru y'ububeshi, bitonashoboka, nkuko umukino wa tennis ufise imice ine. Imwe yo mice ine uwo mukinyi w'umurundi wa tennis akaba yatsinzwemwo umuce umwe, iyindi itatu yose akaba ari we yarari imbere mu manota. Nkamumve amanota yagera mutsinda. Ku muce wa mbere yamutsinze ku manota 6-4, umuce wa kabiri niwo yatsinzwe 4-6, umuce wa gatatu uwo murundi yaciye atsinda 7-6, n'umuce wa kane akaba yatsinze 7-5. Akaba yahesheje amateka igihugu c'u Burundi muri tennis mu kwerekana yuko naco gishoboye. Je kubganje mbonye aje gukurikira nka Francine Niyonsaba, nibo bariko baratanga umusaruro mwiza mu gihugu c'u Burundi. Ko kabisa je mbona ari we woshigikira cane agashika kure. Imagine gutsinda umunya Argentine ari umurundi mu gihugu cacu c'u Burundi, no kungene muzi vyifashe, ari ku rwego rushimishije. Nimba hariho federation
yitaho ibijanye n'izo nkino z'amaboko tennis, nibaza yuko nabo boza baratanga amakuru kugira tuze turamenya iyo mikino yose ukungene iba yagenze. Reka tuje ku mugabane wa Buraya naho twumve amakuru ariko aragenda havugwa muri uyu mwanya. Umukinyi wa Argentine Lionel Messi akaba yagize ico avuga ko uyu munsi imbere yuko aza gukina urukino ruza kuba igihe c'isaha 4 z'ijoro aza guhuza Argentine n'umugwi wa Chile muri Copa America. Akaba yavuze ati icifuzo canje nuko nambaye impuzu za Argentine umugwi we nserukiragihugu, akaba ngo yifuza cane gutsinda yambaye izo mpuzu. Andi majambo yavuze nuko yavuze ati ntibiraba ariko ndacabandanya ngerageza buri munsi ndashaka gushitsa indoto zanje zo gushikana igihugu canje kure ndetse nkagitsindira nkagiha ibikombe, ariko sindabishikako gusa ndacagerageza ndondeza n'ingufu zanje zose. Akaba yavuze no ku mukinyi mugenzi we bakinana muri Argentine yitwa Rodrigo de Paul, yavuze ati n'umukinyi nkeneye cane kubera ivyo akora mu kibuga umwanya n'umwanya, turashobora gukora ikintu ciza iyo ndi kumwe nawe dufatanije mu gukina umugwi wacu nserukiragihugu. Ndakeka ko tugarutse inyuma y'igihe kinini tutari kumwe n'uwo mukinyi, tumaze gukina imikino ibiri myiza cane nkuko twari turi kumwe. Ihiganwa Copa America harimwo bishasha buri munsi kandi ndakunda gukina iyo nambaye impuzu z'umugwi nserukiragihugu wanje wa Argentine. Reka ndifuza n'amahirwe yo gutsindira Argentine nkayiha iki gikombe ca Copa America tutanguye gukina. Buri munsi ndakina nkina nkoresheje ubumenyi bwanje bwose. Ayo namwe mu majambo umukinyi Lionel Messi wa FC Barcelona w'umunya Argentine yavuze kuri uno munsi wa kabiri. Tuje mu makuru ariko aravugwa cane naho muri transfer, umugwi wa Manchester City uriko urarondera Eden Dzeko wa AS Roma mu kibanza co gusimbura umukinyi Aguero yarekuye kuko amasezerano yiwe yari yaheze muri Man City. Pepe Guardiola umumenyereza wa Man City yeretse abakinyi indwi ariko aragurisha, harimo Raheem Sterling, Bernardo Silva, Caballero goalkeeper, Gundogan na Laporte na Fernandinho. Umugwi wa Real Madrid uriko urarondera cane umufaransa w'imyaka 25 wa Bayern Munich Kingsley Coman, ikaba ishaka yuko yoza ku ntizanyo y'umwaka umwe akinira Real Madrid, nyuma y'uwo mwaka agaheza agasubira muri Bayern Munich. Ndangije ndabasaba kugira subscribe na like na share kuri page ya Vivo News. Zobandanya kuzanda baha amakuru namwe munezerwa mumenya biba bigezweho ku munsi.